jewe rero naragize ikibazo ngira ikibazo turi kumwe n'umudamu w'iwanje tugiye kwivuza hanze dukoresha uburyo bukomeye tumaze kugaruka twajanye n'abana batatu kuko ntibari bazi ko tuzogaruka tuca twikora ku nzu iri muri quartier industrielle turayigurisha miliyoni amajana 2 kugira ngo dushobore kuriha uburyo twakoresheje tuyigurisha n'umuntu yari afise intumbero y'ukutwiba tumaze kubona ko yagovye kutwiba twari tuyiperereza turitwara kuko uyo muntu yitsa ko ari umukozi wo mwiperereza baragira amatohoza basanga yaratwivye apfungwa amayinga 2 mwiperereza amaze gufungwa ayo mayinga 2 aremera kudusubiza iyo titre yishira hamwe mugisha iryo shira hamwe mugisha n'ijyabana biwanje maze gukikwa n'amagara naciye ndabaha ibikorwa barakora mugabo kugeza n'ubu nije nkibaserukira kuko bamwe ntibari nino none banyakubahwa mfise ikibazo cyo mu butungane nimba hari uwo mu butungane ari ngaha kuko nagize amagara make navuye Bujumbura ntevye ingene mwatanguye ntavyo nzi twaragiye kuburana muri sentare yo mu Ngagara muri nefu uyo muntu tutaranaburana cyonguruza urubanza arutwara kwa procureur general hare muri sentare subiramwe imanza hariya iwabo n'abantu aho tukaguma twitaba imbere y'userukira procureur general arasinya barashirako nikashi mwiperereza yari kudusubiza iyo titre itariki 7 z'ukwindwi 2023 itariki 11 niho batwumviriza aranyandikira ko agiye kudusubiza iyo titre akaya procureur general itariki 11 z'ukwezi kwindwi 2023 kugeza no munsi banyakubahwa ejo hahise nari mfise rendez-vous y'umushikiranganje mugongera ngo yaciye agira ibibazo umushikiranganje w'ubutungane jewe ndiko ndasaba ngarukigwe nk'umuntu yakoreye igihugu jewe mfise imyaka 70 sindigera niba sindigera mfungwa nkasaba rero banyakubahwa narandikiye nyene cubahira umukuru w'igihugu itariki 10 z'ukwezi k'umunani 2024 ndashira kugo rupapuro yiyandikiye imbere y'icariho ca procureur general ndashira ku rupapuro gwerekeye ingene yemeye gusubiza iyo titre mwiperereza ndashira ko isheke yampaye sample vision yo mu 2016 ibanki yaranditse ravuga ko iyo banki iyo konte yugawe ndabifise ngaha ndashirako amasezerano ingene yo muntu yafashe ahari miliyoni amajana 2 agakoresha yindi dokima y'imiliyoni 85 ndashirako niyindi yitunganirije wenyene ya 85 ndabirungikira umukuru w'igihugu ndashirako n'amasezerano kwa noteri yanira ubuguzi ndabishirako ndashirako isheke zibiri yambariye ngo nobandaragiye gufata muri BHB iyo banki yaranditse ibwira procureur kwizo sheke uyo muntu ari we yazifatiye ko atasheke jewe nigeze nza gufata none ko nagiriwe imana mukashikino umushikira kandi yari kunyakire ejo haheze ariko ngira ngo yarafatiriwe ndasabye uyo muntu nimba turi mu gihugu kirimo ubutungane gifise amategeko iyo sheke n'ubu ngiye ndacyayizerera na originale yanguriye ngiye ndacyayizerera na kuva itariki 5 z'ukwezi kw'icenda mu 2021 nirirwa ndurira amaeskariye bagenda barakwega ndasabye nimba hariho umuvugizi w'umushikiranganje cyangwa umuvugizi wa nyandicubahiro umukuru w'igihugu bantabare bankomoreza iyo nzu y'umuryango naragurishije sinagurisha kandi uko nabibona twaraburanye itariki 25 z'uku kwezi uko nabibona ndabona ko bazomweza ibi byose nkabitanga ariko bakabica inyuma ndasabye banyakubahwa
narakoreye igihugu, narabaye umugwiza atunga, narareze abantu, narareze imfuvyi, narareze abapfakazi. Sindiko ndabesha, niko ndabikora. Bankomoreza iyo titre y'umuryango. Iperereza twaragiye no muri titre foncier, deregiteri wa titre foncier ati procureur general nanyandikira urwandiko ati iyo titre nje ndayanira ndabahereza iyindi. Ivyo byarabuze iyo bija. None ubwo butungane nyene icubahiro umukuru w'igihugu yirirwa arasemerera ati buragwaye, baca inyuma y'ukuri bakubona, bakabona umuntu nkanje ngenda ndishimikiza intuze mfashwa n'igihugu ngo nuko ari amajewe sinzotanga amahera atari mukuri ngo ndagiye kugura urubanza sishobo. Akirirwa barajya amahera y'uyo muntu yitwa Uwitonze Pasikari, baramufatanye itonga. Ndabasabye nkuko numvise hari habo mwarindirije, jewe mushobora kundindiriza umuvugizi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu canke mukandindiriza umuvugizi w'umushikiranganje w'ubutungane, ndemera barampa uduharage ndaza kugenda bampe, ndafise hoteli ngaho ndagenda bampa uduharage ndaturye ndindire bagende banke muri ico kibazo. Imana ibahezagire. Murakoze. Ukurikira yegere mikro. Ego murakoze neza cyane gose ku mijambo. Nkaba ndumusangwa butaka wo muri komine Bururi, zone Bururi, nkaba ndi mutumba wa Mugozi. Akazina kanje ni Claude Minani. Rero banyakubahwa, twe turafise ikibazo. Ico kibazo dufise twagituye mu stanteri. Tugituye mu stanteri aratwumviriza. Ni kibazo kimeze gute? Ni kibazo c'umuzungu Marioni yatuguriye itongo. Iryo tongo ararigura, ariguze mugabo hakaba ari umukozi bitwa Bigingo, aradukoresha umugamba aravuga ati aha mwubatse aya mazu, iri tongo nigi wanyu nimwe muriguriwe, mwebwe mwabasangwa butaka. Hanyuma uwo muzungu Marioni uwo mugira neza wundi nawe vyakorana bita Bigingo ku Ndava acara bandanya. Ico gihe batanga imivyaro y'ibiti muri projet Bututsi, aratubwira ati ingo ahepfo yanyu ku nkengera z'uruzi hose muhashira ibiti, ivyo biti bizobivyara rusange. Ati bugabo igenzo banararenganye ntimuzobura bazoza kubibagwanyako. Erega twarabibonye iyo umugabo avuze ijambo byaragarutse birahindukira, nawe yari yitavye Imana. None abanyakubaho umuzungu aratubwira ati ivyo biti bizobatunga muri kazoza k'abana banyu n'umuryango wanyu. Ati rero muze mubirabe ivyo biti ntagire uzovyonona, muri mwese mukazokwiyononera, muzamwiyononera iterambere. Duca turabicunga, turabicunga na babandi baturira imitumba barigeze no kubiturira igihe kimwe turabizimya azimiriza hafi. None abanyakubaho, twe turasavye yuko turoye kwa Buramatari yaraduhamagariye abo bantu mu rusengero rwa Misiyoni, kuko bamaje kumva yuko umuzungu wacu yitavye Imana Marioni. Haciye haza yakwigendera heruka kwitahira urushengero rw'Ikiremba, pasiteri wa mbere ndi ku nkiko, araza ku Mututu aje kuduhereza ivyo biti, aje kubiduhereza ati jewe sinshobora kurya imfuvyi za Marioni, nkeneye jewe gukorera ijuru. Muga abapastori bose byari kumwe bace bava ngati uwo mutama ariko adusazira ukutariko, kubera avuze ijambo yuko natwe twotera imbere mu byacu twarondeye, twaharaniye iterambere ryacu ry'umuryango yacu. None banyakubaho, je ndasabye, turasabye yuko natwe twokomorezwa ivyo biti byacu. Nkongera kandi nkasaba yuko twebwe natwe iryo tongo mwoduhereza urupapuro, mukatudusabira urupapuro ndangatongo yago. Nkongera kandi banyakubaho, twebwe murazi yuko ego benshi barakubitira ku ivyo biti bakabona yuko biteye igomwe, kuko bimaze imyaka 24 igiti kimwe gifumbatirwa n'abagabo nka 3 canke nka 4. Murumva iryo niterambere twarondeye. None banyakubaho, hakaba hariho ubipfungiwe amaze imyaka 3 ngamwe impimba y'Ibururi,
nta n'umushikiranganji n'umwe atakizi, ku buryo cyesanzwe ndumuhuza ndakunda kuba ndiko ndaza gufasha kwakira abategetsi mw'intara yacu ya Bururi. Umushikiranganji w'ubutungane ico kibazo narakimutuye, umuhuza w'abarundi ndakimutura. Emeri Daje Ushimike wewe yaratevye aravuga ati ndasavye yuko no kwishikira ku Mututu nkaza kuraba uwo murima wanyu hanyuma nkawubashikiriza. None banyakubahwa turasavye, ndasavye nkabasavye nyakubahwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu yuko yodufasha iki kibazo, niwe tugituye. Murakoze namwe, reka twakire n'uwundi. Nitwa Chongera Patrick, nkabaserukira ishirahamwe mpuzabatwa Iniproba ngaha mu ntara ya Bururi. Ikibazo canje rero jewe ndacerekeza kuri nyakubahwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'umuvugizi wa leta aramwunganira. Hari itarike 9 z'ukwezi kw'icenda wari umunsi mukuru w'abasangwa butaka mu ntara ya Ruyigi mu 2023. Nyakubahwa umukuru w'igihugu aravuga neza yuko imiryango y'abasangwa butaka leta igiye kuyirosa amatongo. Mbere na komite ngo yoba yarashinzwe ikurikirana ico kibazo. Je nagomba kubabaza rero ko ataco tubona kiriko kirava muri iyo ngabanwa nyakubahwa umukuru w'igihugu yagabiye abasangwa butaka. Iyo komite irikikora gute, irikikora bimeze gute? Murakoze. Kuko twebwe abaserukira amashirahamwe abasanga butaka baguma batubaza ingene ibintu biriko biragenda. Rero navyo cyo kitwa twari dukeneye kumenya ingene biriko biragenda. Ikibazo ca kabiri ndacerekeza kuri nyakubahwa aserukira avugira ubushikiranganje bwo kwivuna bazi. Turafise abana bari guhagararira amahoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bana rero twarafashanya mu minsi barakora du projet familiale muhira bagakuru imigambi muhira. Abana n'abasirikari n'abasoda bari guhagararira amahoro muri Kongo. Barakora imigambi yo muhira rero bakaturungikira ico bita procuration mu gifaransa kugira ngo umuntu aje gutora uduhera hajya kuri rya konte yiwe. Ubu rero nyakubahwa ayo makete ntakora. None bimeze gute? Ikigira kabiri muraturabira nyakubahwa no gutanga amakonji biragora. Hariho abo usanga baronka amakonji bitoroshe. Nka jewe uwi wanje ameze y'umwaka n'amezi 3 nukuvuga amezi 15. Urumva kare yahora afasha n'umuryango akarungika ako gaprocuration kagakora basi umuntu agatekana. Mugabo ubu ako gaprocuration ntikagikora. Urumva nikonjira gacaribura. Urumva n'ikibazo turavugana ku matelefone mugabo nta kigenda. Urumva nico gituma mwodufasha rero twagomba kubasaba yuko mwodufasha muri ico kintu. Murakoze twakire kumbure uwa nyuma. Ndabona ko yasigaye n'uwundi. Kwizina nditwa Niyunge ko Benjamin, nkaba mvuka imakamba muri komine Nyanzarake. Nkaba afise ibibazo bitatu. Kibazo ca mbere ni cyo gusaba kurenganurwa mu kibazo cyo fise citongo. Jewe ndarahungutse sanga mu itongo harwanyitangiye umubanyi yari yahunze arahunguka nawe nyene acafadikanya amatongo yose. Maze gushika twaciye twitura umugwi Sentebe tugiranira amasezerano yo gusubizanya. Ariko inyuma yo gusubizanya ico kibazo giheze
icyo yakoze yaciye yisubirako ku masezerano kugeza huko n'intwaro yaciye inabijamwo huko nari makimbura ariko nkabura ubufasha narunguruje ndasubira mu guhera mu ntuzeye muri sentebe rwego rw'iyungururizo mu ntara mu rwego rw'intwaro aho hose inzandiko zose ndarose nta kigeze kishikwako mu kuzubahiriza hanyuma akanyomoza karenze urugero nuko hageze huko uwo twagiraniye amasezerano yaciye afata umwene wabo yaserukiye aca amutuma kuja muri sentare y'intango hanyuma yaho ikifata ingingo itashimishije kuko nanjye ndacedunguruza muri sentare nkuru y'igihugu y'intara hanyuma barankomoreza ryatongo ariko tubasaba ikintu twari twavuze yuko tubaza ibibazo byerekeye abene gihugu muri rusange tubasabe mwegera abahanuzi bo mu biro by'umukuru w'igihugu mubashikiriza ico kibazo cyane ego ikibazo niba bafashe babereka aho bicaye baca babakira ikibazo cyanje cyari cyo kuvuga ati mbega kubera iki abahunguke bagiraniye amasezerano nabo basanze matongo abantuze intwaro igaruka ikabihonyangamwo cyo kimwe n'abene gihugu babagiraniye amasezerano cyo ni cyambere kigira kabiri ni kubera iki amatongo abataratunganywa neza usanga hariho imigwi ijeje kwandikisha amatongo bandikisha kandi mu gihe ingorane zikiri muri yo ibyo nivyo bibazo byanje nkabasaba yuko ikibazo cyanje mwofasha kunkomoreza iryo tongo ryanje cyanke mudukomoreza ayo matongo yacu muri rusange murakoze niba gufashe umwene gihugu wa nyuma kuri micro tuce twakira abandi batanu kuri telefone yego murakoze kumijambo nagira ikibazo mfise jewe ni ikibazo ca rusange je nitwa Ndayishimiye Methode abamvuka Mugozi Bururi intara ya Bururi nkabandi umuhuza ikibazo mfise dufise twebwe muri rusange twebwe ubwego bw'abahuza rutanguye mwaratubareye muti na kugira bene gihugu boroherwe baserukirwe hafi kandi byakoze ubishaka nta numwe yabikoze atabishaka hama tumaze kubikora mwaratubareye yuko ubushikanje bumaze kuza ngaha bwose twarabutura ibikorwa turiko turakora n'amasabo turiko turabasaba murabona ko intara ya Bururi nahari navuze ko ari rusange ikibazo ca rusange ca bose intara ya Bururi igizwe hari n'inyigizwe n'imvura n'imitumba myinshi kandi minini twe twarabasaba tuti twebwe ko turiko turatunganya ibintu neza kandi n'ubuyobozi n'abategetsi bose akabishima ko twebwe ku kazi ka misi yose icerekeye imvura yuko inozeye moturosa agahuzu k'imvura n'ikirato c'imvura ubushikiranganje bwose bamaze kuza barabitwemereye kandi twarabyemeye hama ikindi hageze muci akacaka izuba turabasaba gataka kuko nabona ko namwe muri abashitsi mwaje ngaho uyu musi simvuga simbesha ivy'Ibururi mwabibonye imvura guye saa 8 ikaba ihise ubunyene raba rero yaba uri mu mitumba n'akarato kose ko waherera namasabo mwadutwemereye turiko turayakomoza turiko turarondera ko uwo twatuma ashobora kuba yashenye kure ariko ndagize imana ubu hari benshi ngirango nanye nicobahiro ababishikira ikibazo canyu ahanini mukibaza nde mubaziki ikibazo cyacu twibaza umushikiranganje w'ubutungane uko twarakimoreye na mbere ariko ubu naho mumubaza gute ikintu cerekeye impuzu y'imvura kubahuza murakoze ikibazo ca kabiri naco mfise niki twebwe murabona ko mwaduhaye twagize amabanga ahambaye kandi mushima dora twumva
aho muja hose ko mushima ikibazo c'abahuza none ko ari akazi mbona ubuho bigeze nugira kurondera procureur general agira ati tangura hariya kubahuza nakazi kateza kuja mu ubwenge bwishi muri abo bahuza nta numwe yahejeje droit nta numwe yize ivyo twasaba yuko mwoza muratunagura kugira ngo tuze dukandagire kwihwa turizi iyo mutugirishije n'imbaraga seminaire kagashika mukatuza kugira no hanyuma ugize ikosa azohanwa azi n'itegeko baramunonoshereje itegeko yarenze yaricyo hari kibazo cyo kuvuga ko rero ngo tugirira uwo mwene gihugu mu mugishe formation kugira ngo nicakoze kizomuhitane akizi murakoze kigira gatatu aco cyane twabemereye ibibazo bibiri gusa twakira abandi nabo umwanya uri kuratujana